Kunze wa Magic TV mumeze gute muraho murakomeye kuri mikoro nako ari kunda Ange Shama nkuko mubibona murana ko nkigijwe n'abigeme baba Miss abigeme basanzwe yo mumvise aba Miss murabizi biranga aba Miss ni ubwenge ni ubwiza hama iyo murabibona kwanditse ko Cibitoke reka rero tuyage kandi ndanabibutsa yuko Magic TV ntiyarose chance yo gushika muri Miss Cibitoke ariko turonse chance yo kuyaga nabo umunsi wabahera ko ubushimwe babemereye kijyagiye reka tonze tubaramutse nibaza ko yajyamere mu babonye muri Magic TV banatwibwira n'amazina yabo dore kuri Miss yari Nuyu. Miss Cibitoke. Umeze neza? Ni sawa gute nawe? Naje meze neza kazina. Charmaine Dushime. Combien de filles? Sheila. Sheila. Je suis là, nitwa Igiraneza Ange Charlène. Gifaransa ni danje. Oya ni bukebuke. Igiraneza Ange Charlène. Ange Charlène. Yego. Ama. Hacha kurika deuxième de filles. Nanje ni Blink Irisa. Deuxième de filles. Wow. Okay, uyu nawe? Ishimwe Marlène, Miss Conviviality. Muravyuma ko indutari vyoroshe uwo munsi n'ahatariho twari turi. Hama reka dore kuri Miss mwari muhiganwa muri bangahe kijyagiye? Twatanguye turi hafi 200 mugabo muri finale twari 5 gusa. Muri finale mwari 5 gusa. Yego. Wow. Mwari 5 gusa hama bakaba twese nga turafise amakamba donc twese bashira muri finale. Byandi byo muri maternelle bavuga ngo mwese mwabaye abambere. Tubibutse yuko ari Miss Popularity bidakunze kwaba kumwe natwe kubera ko afise ikibazo c'amagara ndivyo bazikagwaye. Donc mwese mwatanye amakamba. Twese nga turaba Miss. Ibaze none numva ko byandi byo muri maternelle. Nivyo byo maternelle babwira ngo mwese mwabaye. Oya ntabwo ari ibyo. Oya ntabwo ari ibyo. Ni rya mbere no Miss Conviviality. Uyu aba ari Miss yitwaye gute canke Miss tubona tukabona iki? No mu Miss yitwaye neza muhiganwa mu Miss w'indero mumbabarire ijwi ryaje ryagiye fise urucu nk'abagabo mu Miss w'indero mico myiza mu ntara. Donc bafashe umu Miss batora deuxième de finale batora premier muga mutagira indero. Oya hariho oya baramurazi ko ibintu byose ari uwa mbere wa kari wa gatatu wa kane uwo rero niwe yabaye uwa mbere ego abantu bavuga ko bitwaye neza mugabo kuvuga yuko sikuvuga ko bandi twese turi bitandero oya gusa ntango bavuga ngo personne ne se suffit nta muntu nkaba parfait isigwa yuko nimba no musi Minouche azi gufata micro akinterview abantu neza Minouche ntazi gukamera neza nk'urya anye no musi Minouche aronse urugori rw'umu reporter cyangwa umuntu azi kubaza neza ngira cyaronka ikamba nyine yimuka atesa nuko onye okay mugani bisigura ko mva mwese mutagira indero turayifise indero turayifise twese okay uyu munsi rero hari chance yuko umuntu mira mu aho muhabwa ubushimwe bwanyu mutwibutse gatoya mu misi yarare kuriyo guhabwa iki mu misi yaronse agashimye k'amafaranga angana n'umuriyoni umwe umukurikira première dauphine akaba yaronse amafaranga angana na 500,000 hama ugira kabiri kuri Miss akaba yaronse 200,000 ukurikira akaba wa kabiri niwe yarose 300,000 kuri Miss hama undi acaronka 200,000 hama undi yarose 100,000. Donc muri popularity na Conviviality niyo yaronse uyu Conviviality niwe yaronse kuronka amafaranga angana na 100,000. Tugiye kuri ivyo bintu n'ibintu tutatumenyereye hari abahabwa bemererwa ubushimwe ntibabubahe mwebwe nka Miss wewe wavyakiriye gute umaze kubona ivyo bemeye babiguhaye? Deja n'umunezero kubona ko utabiriye akayasha ubusa aussi no gutera intege umuntu burya ko nibaza ko amahera baduhaye saye kugira ngo nkuko Fanny yakunda kubivuga cyo tugire shopping cyangwa tuza amagarde robe oya nayo ko umumwe wese n'umugambi yarafise cyane ko wari umufashe ku mutima genre tenir à cœur ayo mafaranga azoyakoresha hama amuyobore gushika no kwindi migambi renze yiterambere nk'umu deuxième dauphine wewe amahera baguhaye ubona kwiye n'amagambi warufise genre projet yawe? Oya sinavuga ko amafaranga ndosa kuyo bivanye n'umugambi ko murazi ko umugambi wa mari munini kandi nta buryo ushobora kugira ngo umugambi wawe ukore ndizeye ko bizomfasha buni buke kandi nzeye nkuko badufashije mu higanwa atazotuba kureba nabidusezeraniye n'intara hose iri hafi kandi nze n'abandi bose bakora dukurikirana barashobora kuduterera naco twizeye ingufu z'abandi ko murazi ko twese hamwe birashoboka.
yego nk'umu premier de fine twitege ryari gutanguza ibikorwa bishasha vyerekeye ivyo wemeye ujya munsi. murakoze hama gutangura ibikorwa gukora ni kare ntabwo urindira ngo ni ryari n'ubu deja kubona byamaze kumera uko twamaze kugera ngaha bisigura ko ibikorwa byamaze gutangura ahubwo nukongereza ko byari bigeze ubundi byaramaze gutangura murakoze. Nka wewe ubiravye aba bamisi uzobandanye uzobafasha nkuko wari ubafasha batubwiye ko wabafasha kuvyerekeye indero wabahanura genre uzobandanye bafasha cyangwa uvuga ati ubuye ni chacun pour soi. oya tuzobandanya dufashanya ego ego cyane Charmaine ni deuxième de fine ife n'uyu Miss ni wafise ikibazo kinshindero ariko ntiborinda bamutora be Miss barabiraba ivyo byose uzomuhanura kuvyerekeye oya niko kundi ko gufashanya ko kubana hafi abwatgira ngo abandanye duserukira bien reka tubandanye tumutera ingufu ko murazi ko gufashanya turi umuryango ngira nico gituma yahisemo kandi ni byiza cyane uyu ni wari hotete azodufasha twese bigenze neza natwe bica bigenda neza cyane. mu kurangiza ni igiki mwobwira abanyacibitoke babizeye tenka duhere kuri Miss. Guys, go for it. You know, ni mugeni icongereza mu cibitoke. Bien sûr, entre-temps, nivyo, c'est vrai. Ndaki hari kiganiro sanze nkoresha ku radio kandi ama message yose bandika bari mu congereza. So honey, ego vraiment. Abantu bavuga icongereza cyane gose, ego. So numva juste notera intege umukobwa cyangwa umunyecibitoke ubari we wese. Tugende uwo duhaguruke. Twisuye ko turaba Miss tugiye kubaserukira ariko turabakeneye ko twese duhagurukira hamwe ko ari mbe ikintu kiryoshe mu cibitoke kwa nubose amaze gushikayo nuko uzosangayo abantu bakunda intara yabo kandi babakozi bashaba umutima mwiza ure ni wo mwanya wacu duhagurukire hamwe dukora uko tigeze gukora. God bless you guys. Reka tugende kwa deuxième ijambo ubwira abanyacibitoke bakwizeye. Je numva bifite byinshi cyane byo kuvuga me kubera umwanya ariko reka ngerageze icambere mwana dushigikiye mwarakoze cyane ariko muyibuke ico twagomba gushikako ni guteza imbere umwana w'umwigeme ni guteza imbere intara yacu kandi tutibagiye ko je umugambi wanje n'abana ntabibagiye murazi ko uruja guhona ngo ruhera mu ruhongore turivuza ko abana rero aba ari abantu bafasha ibyo gose murana ko igihe c'ishure kigeze turabinginze bavyeyi mwese mushiringa uvu hamwe mubashire kw'ishuri ikindi naco turizeye yuko muzodufasha twama tubivuga cyane ko umutwe wone wigira inama imiryango iruguruye ejo nimwagira iciyumviro murako kidufasha ntimuzotinye kukidushikiriza uko turizeye ko murafite ivyumviro byinshi habuze kubimenya ikindi naco narabwiye ngo abakobwa ni mutahuri ico muri igihe tugeze musigiye cyo kwica n'igihe cyo gukora je numva ko novuga byinshi ariko nimwatahura ico muri muzoja kukivi murakoze cyane. Premier de fine ijambo ubwira abanyacibitoke. Ubwa mbere niko ndabakunda cyane kandi mpari ku bwabo byose hamwe twese turi hamwe birashoboka twese tugize urunani tugafatana amaboko tugafatana mu nda ugwaruka rukaja by'ukuri hamwe tukagira umutima umwe umutima wo gufashanya cyane cyane ikiyago kikaje imbere tukagira ikiyago ujya mwana muto niyigishwa ujya mutoyi n'ujya dafise umubwira akaronka umubwira akamwegera ejo nazoteza imbere intara yiwe ateza imbere uburundi bwose kisigaye ndabakunda turi kumwe. nanje ngomba kubashimira cyane abanyecibitoke bantoye yego bamfashe umugongo nkashimira n'inzego zo mu cibitoke buramatari conseiller na Sirire n'abandi nashoye kuvugira nga ndabashimiye cyane barakoze. Reka twizere ko muri 2022 tuzobabona muri Miss Burundi cyane gose ukunyene yes duseruka intara yacu ko twina mujana tugeza kwa madugwana ntiturwane gusa ku bwacu tunagwane ku intara yacu kuri abakobwa bari mu cibitoke. turabashimiye cyane namwe mwadukurikirana mukaduha umwanya wanyu abo bakobwa murashobora kubakurikirana ahubwo ndashaka kwazi ikintu umuntu abakeneye ku ma social media yanyu. Jewe ni kuri page Instagram cyane cyane iyo nkorera ko gose Charmi dushime. Eje ko nayindindiriye ko ikorwa bitangura murazi ko reka zo social musi zirakenewe cyane kandi zirafasha gose gukora ibikorwa kandi tuvuza ko muza murabona ivyo tuko turakora binabafasha no kuduha ivyiyumviro just nayi bwatangura ariko ndabasezeranije yuko vuba
ngiye kubereka ibikorwa byanje ngiye gutangura mais entre temps ni blink irisa no kuri Facebook na Instagram ndifuza no kukoresha Twitter na YouTube ego ego izina ryanje rya Instagram ni Igiraneza Ange Charlene hama Facebook ni Igiraneza Inamujandi no kuri Twitter akaba ari Igiraneza Ange Charlene nyene murakoze nanje na Instagram mfise mbuga ndavyifuza kuri Facebook ni Nishimwe Marlene. Reka tubashimire cyane mwe mwaduhaye umwanya turamurumfise naho mushobora gukura abo bigeme bafite ivyumviro vyiza kandi byo guteza imbere intara yabo n'igihugu cyabo turabakunda cyane merci beaucoup muhandaye mudushigikira abigeme dutera imbere ciao